kuririmba ntavyazi Stylozof ijwi rya hip hop canke ryo gihirongoza ntajya afise kwandika ntavyashoboye stile y'ubuhanzi yayivye jewe indirimbo yo ngo umwaka ndadirigiza ni bukato ngo umwaka ndadirigiza udirigiza ucaye kudirigiza cyose gura uretse kwa kudirigiza ni umwana yiruka ntabishoboye nafisi aje nafise ni yaje aradirigiza rero jyanya bisa no gutera amagrenade muri moroge ukaca wishima ngo wisha abantu kandi bari barapfuye vraiment bro let me tell you something uno musi wifotoranije mujya mujana Stylozof ukacurungikira umuntu ari hanze ukavuga ati unifotoranije nande azobwira ko wifotoje hamwe n'umukomedie ntabwo wifotoranije hamwe n'umuririmbyi isura gusa yerekana comedy baje kora bijya ngo baye not ntagera Dubai Dubai urahazi are you serious Dubai uhashikanwa n'ibikorwa wakoze ntuhashikanwa n'abapromota nka sinkunda kubavuga bajya bamupostinze kandi bajya bamupostinze bariko baramara amazi Burundi bro amara amazi Burundi uno musi Burundi twambaye ibara yuko abakomedie dusige twitanguna baririmbyi turambaye ibara Burundi bwose reka tuvuye mupostinze ntirabwa n'abanyamwaro gusa abarundi bacu gusa irabwa n'igihugu n'isi yose rero uno musi mu Burundi bazi yuko abastari twebwe babaririmbyi bafise isura nk'iz'abakomedi rero uno musi Burundi turiko turayugumba nkuko abo hanze baratwitwengera ari naco gituma mvuga ati ariko ikosa giwe nuko yavyimwesheje kuva kiririmba ntarigera avuga icerekeye ubuhanza canke ubutama icakabiri amafoto yiwe yose yamayifotoza ameze uku bro abarundi n'ubwenge nta mutama igira yifotoza ameze uku yambaye n'ipantaro ya deshire n'ikirato yagize nkuko umutama rero bajya bose baza kuvanga n'umufana abafana biwe nta industry bazi n'abanyamwaro niba abanyamwaro babandi nyene bamwe bapfa kubona ikintu ngo turagiye nta kirimo no kuvuga ko rande bavuga yuko ijya style yo kwimesha kujya igaragaza nk'umutama iyo je muri comedie ino kubera ki comedie yari hanani na kutubura ama costume nkobona yenge gutora televiziyo ku mufundi nambaye neza vraiment forosho ndi neza nibwo agahuzu gahisha vyinshi yo je muri comedie akimesha kujya akambara style y'intuze y'ubutama gakina ibintu byerekeye ubutama je no mushigiki kandi no mushigikiye vraiment mugako yimwejeje ubuhanza akacaca kuririmba ntanaririmba nicerekeye ubutama urazi yoririmbye basi yo yimwejeje kujya akaca aririmba indirimbo zerekeye abatama ivyakera ivyubu no mushigikiye naho yihendeye yaririmbye ibintu byerekeye iki abasore n'amafoto yifotoza nk'abasore ikinatayeko rero bicabira namunanira no kuririmba sasa nikiye kintu usaba Stylozof ba ico no saba nuko no muhapole kwanza indirimbo zibiri zose ameze kuririmba zasohotse ari uburobe yego barabipfuza benshi kumbuga ngurukana mu niba commentinga indirimbo n'uburobe abandi nakirimwo icamwe ndamuhepole icakabiri naco ndamubwire bajya abantu baramuhenda kuko je ndiko ndabakayaga clip kiwe kambere yarafise indoto yo gukora comedy igihe akeza bamutoye yarafise yambaye kiya kintu cyari mikashi yarafise indoto yo kuba comedy baca baramuhenda ririmba aca naririmba none musari kararimba ninaco gituma ubona baba bamuhagaze hejuru kiruku ntavyazi icambere wabonye rero nawe nico gituma ndika kwita swata ikiyaco naguma nenda kubwiza ukuri brother rujya ruvuga sigwiwe turi mu Burundi turabizi rujya ruvuga ni umuntu ashatse kwidogeza suko wanje right ni umuntu ashatse kwidogeza page yiwe amuha page za followers nko guhera nko ku bantu nk'ibihumbi 10 rero arayimuha atangura gupostinga ku bijya bintu vyiwe ari naco gitubona ari karagera mu masezeka ati kubera iki Stylozof nta mateka yakoze yotuma kurikiranwa n'abantu kujya ahubwo n'urubuga rw'abandi bantu turi mu Burundi turabizi none abantu bavukinga ariko wowe uramuvuga ariko we ntakuvuga aha yarantutse kwanza ryari na mbere ntukumvise yuko ari imfuvyi nari napanze ko nzaja kumuburanya ku gitutsi yantutse yagututse gute yambwiye ati ujya muhungu nta bwenge afise kaca ndaba ujyana umwana kuri jewe duhereye ku mashure duhereye kuri entertainment tukagira no ku bujanja bwo mu gisagara entertainment kandi agusumbya ababone kuri YouTube no kuri Facebook sababone biwe sinavuye kuri babone umuntu ahabwa page getse kuri dika icakabiri TV online irikira mu posting ijya niyo nitumira kugira ni sawa no kuja kurasa muri morogo kacushima ngo wisha abantu kandi bari barapfuye ijya TV bijya byose akora ni ku nyungu ya TV irikira mu postinga si inyungu yiwereka cyo nubwo nafise abantu igihumbi bankurikirana nuko ari biwanje wacina Stylozof muramaze kuyaga basi ya turayamuraga muragi okay keshi ndakunze waza bro waranyuze style ngo no buhanza navukanye niko yakubwiye yego yakubwiye ngo no buhanza yavukanye ku rubuga ngurukana mu ryari yarantutse
ndapanikinga ko ndavuga ati arashobora kuntuka jewe ndamukurira ndamusumba n'imyaka nkamusumba no gutangura style antuke ngomba nje kumuburanya nyine napenze nyine ko ngomba ngenda cambo naka interview karena ngo ni imfuvyi ngo urumva urazi nubwo baba uriko urakora entertainment ariho kari akatima k'intuze ya kubuntu gati baba buranya imfuvyi wa mukazoja mu ijuru ryanda ca ndabiheba so ijya style si yaguyiwe ni style yiwanje kandi si yiwanje gusa nundi muntu yoshobora kuyimwesha mugaba yifitiye insiguro wabonye uvuga rero ngo nta muntu kwimesha kugira ngo ari umuririmbyi atari rindi bintu by'abatama yo bari umusazi canke bari umusuma erekana je ibintu ndavyimwesheje ntariko ndakina ibintu by'abatama noba ndi umusuma canke noba ndi umusazi sasa iyo ugiye kuresha bigenda gute okay kwanza urafise umusheri none bro singoma tumena amabanga kubera hajya abademu bariko bararoga abantu bibaza ati kubera ufise bo ushaka kwigira nk'umutama hari abademu ngo batokwemera okay ntibonyemera hajya igihe wansanze ndiko nagura iki amacunga wari kadandaza yari umukobwa sivyo ivyo twoba twayazi wabimenye kubera ikiyemeye tugatera inkuru tukayaga n'ivyungwa kambere umva rero uvuga abana baragukunda rero abana barankunda na jenda wewe kino suru yibona gute abademu rero barakwemera sana okay tureke n'abademu n'amahera kandi aranyemera ko ndayaronka ya ndabaye ngaha anya je nkunze kuba ngaha ibubanza ariko lazima mfunje naje kubino sasa sishaka indiri zo mu gisagara jewe ndakubaza gatoya iyo kofe yawe uko kuntu wimwesha ntibikubangamira muri society okay kwanza mu mamanza yugiye nk'ahantu ahantu hari abategetsi asante jewe ngiye ahantu hari abategetsi sho ikaenda gutera inkoro sujya muhungu yaraje azanyongo zandamumviritsa wenda muraba kuva hasi kugera hejuru ngati ha jomani naho nari maze imisi nja gusenga ngo ibani nk'umuhungu mugabo sinkuyo kuntutse kwanza ndiko ndamuraba kumugaranuka mukwa urabitse mugari kino kirwa kantondera ino jomani Oh, this one to everybody, and my name is Radio, or this is Lloyd TV in the place, and you know what it is, I just said Mr. Radio, I'm back again, Nagaserero, Hamada Kubira Fish Money Entertainment, Hamada Kuzanira, our hitmaker, kuri micro ya Lloyd TV, where is the gentleman, call a like and a comment, kugira ngo uzura mona professional interview, uzura habwa update news, kuri kamera, kumena Elfred Carf, watuma image, uyibona imeze neza cyane, watuma sound, uyumva imeze fresh sana, ni muri kiganiro tubabwiza kuri show ocha kiganiro kigwa akajyo keza ako kumenya amakuru y'abastar ako kumenya amakuru y'ivyamamare ati beg ivyamamare byacu bibayo gute yes by the way my name is Radio papa promoter wose mu gihugu ata papa na mwana kugira abeho umwana habanza kubaho papa yes uno musi rero twagiye kure sana Ronald mu ntara ya Bubanza ndibaza oreza hari inyuma turi mu ntara ya Bubanza aho nagiye guhiga umwe mu bantu navuga neza yuko afise amakuru navuze ati no musi ndi deplasa ariko ndamurondere mpaka ndamutoye sasa rero niko kuja kuri Kotebo gufata déplacement direct ibubanza rona turi mu ntara y'Ububanza aho twagiye guhiga umwe mu bantu navuga neza yuko asanzwe ari umukomedie asanzwe akina komedi navuga neza yuko ari mu komedi w'abarundi ariko avuga neza yuko umwe mu baririmbyi yitwa Stylozof avuga ko yamwivye ikwafe murazi neza yuko abantu mu Stylozof murazi ko yimwesha guca nimba ari biki arono nimba ari ubuhanza nibiki nimba ari ubusaza nibiki nimba ari ko bavutse sasa rero avuga yuko Stylozof yamwivye ni Stylozof navuga neza yuko afise indirimbo zibiri afise indirimbo yitwa Why not me no gerambare why not afise n'indi yitwa Dirigiza yes let's go bakoze ba TV umujama rero bambwiye ko aba mu karere kino ndashaka rero twingiye sasa kaberamani sasa umujama je ati ndafata déplacement ze kumuhiga kugira tumenye mbega Stylozof niwe yivye cyangwa umujama yabonye Stylozof akoze amahita acavuga ati reka nanjye nkora ibi weskiri bakunze ba TV bambwiye ko umujama abi no mu karere hey bro why man bakunze ba TV weskiri
ambwiye ko aba ino mu karere ka Guca. Hey bro, bakoze ba Light TV, why not me no gera mbari, why not me no gura Ferrari. Sasa leo siraza kubenya bari ibi bitune show. Sasa bere ni sawa asibambwiye ko umujama bino ayiro hari inzira uku iduga n'imanuka zose zirahari, it's okay. Bambwiye ko iduga n'imanuka lakini twende huku. Bambwiye ko ucumanuka, bambwiye ko katuku gacumanuka uku ndi hapa. Sasa twende man. Yes, bakuzi ba Light TV nakubwiye neza yuko bwana ndi muri Bubanza. Bubanza niki Bubanza. Aha rero ngiye kubazanira amakuru, narakubwiye ko nzoduga hashoboka ruguru. Bwana ndi mu ntara ya Bubanza, abanyabubanza twaje kuvumbura umuntu witwa Stylozof wa kabiri. Sasa bambwiye ko manuka hivi. Aha. Bambwiye ko ncangata uku. Yes, bakuzi ba Light TV bambwiye ko manuka ncangata hivi. Karibu ona hari miteri. Niaje? Ko fresh. Meze neza. Nipe mainite. Basi. Yes, bakuzi ba Light TV reskiri. Bambwiye ko ucumanuka gacuzino hivi. Sasa rero. Yes, turi mu ntara ya Bubanza man. Turi Bubanza. Yes, twagiye guhiga umujama Stylozof wa kabiri. I don't know. Yes, ijya dog irane yayi doge kwintinya man. Ise wawe bro. Ni dog imbonye cyayiruka. Turi mu ntara ya Bubanza. Sasa umunigana aje kurondera. Ikangerageze mbazi ndabona sishobora kuhatora kwiri mwumwe wayi. Sa yikaritiye kwikazira. Ora bro yaje. Ko fresh. Bakozi ba Light TV reka nkoreshe kubaza walaje mono menga. Ora yaje man. Ko fresh man. Safi kwe. Chana hivyo. Uko fresh man. Bitu gani? Ngiye kuonye ku isoko. Sasa ntani kuulize maana kidogo. Yes, bakozi ba Light TV jembo no menga siko ndatora fresh ko ndavye kuno bandangiye bambwiye ko ngenda nkakata nkamanuka. Mugabo sindiko ndabona fresh. Sasa nshaka kubaza man. Hari umujama bambwiye ko amunyuka ite yanya ariko umujama yimwesha guca yimwesha kaboro ngaha hagati hagaragara. Ndamuzi yagiye ngaha imbere gatowe. Uramuzi? Ujyanye hari uto mumenya mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntiyabikoze. Agiye ahanye imbere gato ndamubonye aca ngaha. N'umunyereke imana. Yes, bakozi ba Light TV nakubwiye yuko je nashaka gusfata, urumva yuko umuntu iganye ngo ari mu karere, ngo ari ngaha mu karere. Sasa ko ari hegama bakita biterone bro. Banyita Musoma. Rumusoma. So jama. Hapo jama. Ari ngaha oye gatoya. Yes, bakozi ba Light TV. Ule jama. Unamwona? Bakozi ba Light TV. Ule jama. Unamwona? Oyo. Ayo bakozi bati. Riaje. Safi bro. Uko fresh? Uko poa kabisa. Mbere ni sawa? Umeze neza? Ngiye n'abana bashika gatoya. Mbere umeze neza? Uri umumere cyangwa uri umukobwa? Ndi umukobwa. Uri umukobwa? Umugore wiwe? Umugore wanjye. Uyu. Zaza sanza ari kumwe n'umudemu. Ashobora kuba amutereta arono. Umeze neza? Yego dashi. Bakwita gute? Arise. Uri umusheri wiwe? Oya. Ko sanze muri kumwe nawe? Yari karambaza ibeye. Nawe kutaguze none bro. Ukoze kwanza buranteka siri. Kutaguze ni bitwi cyane nama yafise. Aho nyere babajene bo mu karere cyangwa inama y'ufise bro. Amena ndafise gusa munesi. Sasa nimbo yafise gura tusanze ari karigurisha imicunga. None gura nimbo yafise. Bro ni yaje gura. Afeshi.
Ndanunua baadaye. Nini? Ndakura hanyuma. Chachini n'umusheri wawe. Bibaho. Bibaho ko urabona aranabereye frame. N'umudemu wawe. Bibaho. Murakunda? Tuzobabwira nitashika tuzobabwira nta kintu cyo ba. Yes, fata mikoro gatoya. Yes, bakuzi wa TV. Cameraman, arabona fresh. Twegere ngaha kadogo. Yes, bakuzi wa TV. Hapa. Aha. Ari fresh. Sasa ndashaka ko image ibona fresh kubera ko umujama yantwaye buryo bushikira ndamushikire. Kazi menga narira ku gatoya giro. Unama gatoya kwanza. Mera nk'unama gatoya. Unama buri bitugane. Shairi bitugane ke. Papa love. Meze bana kwanza munanti yagasira. Umeze neza. Saba kwita gute bro? Ku bantu babatanze nitwa MC Flaisha Genius Comedy uwo batazira MC w'igihugu nkaba ndi mu comedy kandi nkaba sanzwe nkora ibintu bivyerekeye bu MC Master of Ceremony. Agise utubwiye ko usanzwe uri mu comedy by the way navuga neza yuko hari abantu benshi batarakumenya makano kanya ariko aje yavuze ati uno munsi ntegeza kumuhiga ahari hose ubona ko ebana twagerageje turafata ama déplacement menshi kugira tumushikire umujama. Kwanza uranti agasurprise ni mega no kuriranurira kubera nifutsa kweli yuko none na Roy TV none birashitse pima ni surprise munene naco nyine hana ariko ndagura tuno amacunga ntuike muhira naringe kuraba wankoreye televiziyo ndabeko yarayuma yoba yarahejeje ariko urahiye surprise dukora kama jeshi ikintu cyatumye ndakurondera by the way. Reka kwanza duhere kwiyo kwafe kuko iri mu byatumye ndakurondera uno munsi. Iyo kwafe isigoye iki dabo? Iyi kwafe cyo kwanza nkuko navuze ndi mukomeje. Iyi kwafe nayimwesheje kugira nkine nk'umutama. Nakurugiye kuraba clip zanje nkina zose nkina ndi nk'umutama. Uri gitama rero. Ndi mutama wo kunuza wo kuri video nandi hoje ndi umusore abakobwa cyo twasanze ndiko ndayagana na mami wanje hajya. Wari kuraresha none. Nitashika tuzababwira nizashika. Sasa kubera ko ushaka kwishusho y'umutama kandi uri umujene. Okay, kila muntu arafise karata yambara yari karakina. Hari habatora karata z'abanyeshure, karata z'abademu, ari umuhungu, karata z'ubutama. Je nasikunze y'ubutama kubera iki? Ndiko ndaraba amenyo yiwanje nkaca ndaba. Ameze gute? Singwa mbanene amenyo yiwanje. Oya yerekane kuyapa. Abana bro hata niko naongea mbona wanaona. Yerekana amenyo uvuze ngo amenyo ekana amenyo. Bro hapana we mi bado kijana bana. Genda cyari umusore singombwa nerekana. Amenyo ameze gute? Ibintu byose bazovyibonera. Amenyo abantu mubiri wiwanje akajungana n'isura yiwanje. Renambe karata y'ubutama. Frima usanga ndi neza ndakina neza. Na nibi twabitangoye. Ariko hari ikintu uvuze ngo amenyo ameze gute? Turekane namenye tuvugire kwanza ubuhanza. Amenyo aribonekeza. Singombwa urinde kugirana. Yes. Ndibazana asaba tura singombwa turiko turamaramaza bro. Ni TV uvuze ngo usangwa erega nibo babivuze ya by the way uvuze ngo uravye ngo amenyo yiwanje ngo isura yiwanje amenya ameze gute bro ni bado kijana sio none uri umusaza wait umuntu w'umusaza aba yarahongotse afise ibihanga afise ibihanga mu kanwa. Okay, nagoma ndakwishura okay hana shida. Ufise ibihanga. Nagoma ndakwishura ikintu kimwe. Turafise abakomeje twabakomeje. Baze kuncabiranya. Okay, rindira nanye ndajago insigura. Baze kunjana kure by the way. Je shaka gusa ubanze twereka amenyo yawe. Imbere ko ndayakoreka mu nzego sigura. Ariko natwereka. Of course. Okay, turafise umukomeje wacu dukunda yitwa Marezo. Afise ibihanga. Ujya twarayigize kenshi turahangayika akagiye gukoresha bijya bihanga vyiwe nka hit. Na kweli ari neza. Turaba gasore bivaye n'irya sura yiwe ni komenga nta n'iginyo rimwe afise mu kanwa. Ariko Marezo yereka akora ikiganiro. Arabereka ko ari bihanga by the way nenda shaka utwereke amenyo yawe kuko wamaze kwivugira ati uravye amenyo yanje ngo karaba isura yanje ngo ko kijana tuboneshe sasa egera kamera ubereke kura mikro alae tunafanya kazi zangu nini ndashaka kwenda duhere ngaho uyumviye ryari kwimesha gutyo. Okay, twebwe haraheze umwaka dutanguye izi comedy kubera ko jewe by the way je kwanza ndi mu finalist. Yes, nareje kaminuza nayereje Kenya kuko
secondaire nayize Arusha Tanzania, primaire nayize ngaho Bujumbura. So inyuma yuko mpejeje kaminuza naraje turiyungana ndifatanya n'abagenzi banje turakora platform yitwa gutwenganya umuti. Gutwenganya umuti tukaba tumaze umwaka wose dukora. Najiwe nambaye ino style yiki y'ubuhanza. Ujya Stylozof rero n'umugenzi ni nk'umufana wanje. Banzo kibya Stylozof d'abord nakubajije iyo boro watangiye kwimesha guco ryari bije gute byari bigenze gute kuko iyo umuntu afise ikintu arafise aho aba yaragikuye. Okay, iyi style nkuko nayivuze ndayikinisha nk'umutama. Ndashaka rero first ugitangura wavyumviriye gute ko ukina wimesheje guco you know? Okay, ariho iyo uri kurakina ikintu nuko banza kuraba iki kintu bakigira gute kuko si iminsi yose namandiko ndakinisha ibi harike nsanga nambaye ni sura y'umukobwa y'umudemu kasanga kasanda akademu ndiko ndareremza nkuko mu gladness okay wait gatoya agasani gatoya nk'umukobwa kina agasani gato uri nk'umukobwa. Okay nyine agasani uri nk'umukobwa reka je manze mbere muri kamera cameraman. Okay ngomba nkina gasene ndi nk'umukobwa vrema uwo bitana slay queen egera ku ruhande gato egera za mikro ariko fata mikro. Okay ngiye gukina style nk'iki nabaye nk'umutama. Okay nabese nk'umutama baye nk'umukobwa bazutangura nk'umukobwa wegereze mikro gira bakumve fresh. Okay twagiye kugira bazumva ari ivyo uvuga Sure. Ikaenda gutera inkoro sujya muhungu yaraje. Azanyongo zandamumviriza wenda muraba kuva hasi kugera hejuru ngati ha Jomani naho nari maze imisi nja gusenga ngo ibani nk'umuhungu amugabo sinkuyo kunutse kwanza ndiko ndamuraba kumugaranuka mukwa urabitse mugari kino kiriko kantondera ino Jomani. Yes, ni style dukunze gukina muri video zacu. Bora umutama rero aho turabe. Okay, umutama aho turabe. Izo nakiye ndi nk'umutama urashobora kuja ku rubuga rwacu karongera gutwenganya umuti ucubona izo twakiri nk'abatama. Agaseni gatori nk'umutama. Okay bro, kwanza ni surprise alright. Surprise hariho ibindi bintu ba utaragira ntutse. Niba ushaka kuraba ko nakiye nk'umutama genda ku rubuga rwacu andika gutwenganya umuti host MC Furahisha. Uza gucubona zose twakinye. Si ngombwa byose tubimarire ngaho right? Yes. Sasa wavuze rero yuko Stylozof yakwivye. Je nabonye amavideo mu vyatyo ndamurondera ayakora amavideo avuga ko Stylozof yamwivye avuga ko azona mwitwayira. By the way niyo mpamvu navuze ati umujama ntegeza kumurondera kugira tumenye mbega we na Stylozof nimbe yivye wundi tukiri ngaho nyene. Stylozof amenye ryari wewe? Kwanza Stylozof ujya ari umufana wanje kuva kera kuko twebwe dusanzwe dukora ibiteramo byo gutwenza kira uko kwezi kutasha tugakorera mu ntara zose zigize Burundi. Rero hari igihe twaje gukorera show ahantu bitwa mu rugo hotel iri muri Kinama Bukirasazi. Ujye yari mu bafana banje bari baje. Wari umuzi? Of course wari umuzi Stylozof. Stylozof yazinanye n'abaraperi baje kurapinga kuri iyo show yiwacu. Hari mu witwa ntutse ya One Toppers bose barazanana rero. Rero kubona ino style yanje y'ubuhanza aca arayiba acaza kugira ante kuyimwesha acaja mu buraperi. Ariko na musi bro kwanza muje ndabakeneye murakoze kuza. Nagomba mvugisha ukuri ku barundi mwese murabone ko murandaba ngaha kuri Roy TV. Ndazi Roy TV rakurikiranwa cyane n'abantu benshi uko ni namba moja right? Rero ujya mu cyama Stylozof nta murundi numwe afise ubwenge bukora neza yigeze aba umufana wa Stylozof. Ndasubiye mu gira kabiri Stylozof. Ndasubiye mu gira kabiri Stylozof afise indirimbo kuri YouTube ziri mu bumba amajana. Bakunze indirimbo ziwe afise indirimbo yitwa Why not? Afise indirimbo yitwa Dirigiza imeze fresh kuri Rara. Kumbe wewe urabaye mu Burundi mugongo z'abarundi. Umurundi arashobora kukubwira wewe urashoboye mukiri ngaho nyene wamara kurenga gatonya. Wa mugongo agasigaragira ukuti ntacu ushoboye. Naco gituma mvuga ati nta murundi afise ubwenge bukora neza. Yigeze aba umufana wa Stylozof. Basi naho niba yarafise ubwenge bukora neza akaba umufana wa Stylozof. Ibintu bya industry y'umuziki nta vyatsi uyo ni wa munyamwaro nyene twemere ni bya bindi byo by'imwaro nta by'imuziki. Izindi Stylozof ziwe Ndayizi. Ivuga ndiri mu hakarorero. Ivuga ngo why not ntagira Dubai. Imba twumve. Ura mitero sa. Imba twumve wavuze ngo iyo ndiko navuze ngo nta mana afise imba to twumve. Ndacakubwira. Iyo tugize hip hop nuko abari ijwi risukuma. Okay. Rero jya mwene wacu rindira, jya mwene wacu. Kuririmba nta byatsi Stylozof.
ijwi rya hip hop canke ryo gihirongoza ntajya afise kwandika ntavyashoboye style y'ubuhanzi yayivye jewe abamupushinga nibe ijya singomba kuyivuga kuko ni brand y'abantu ijya ntuzege TV online niko amupushinga rero rya anya bisa no gutera amagrenade muri moroge ukaca wishima ngo wisha abantu kandi bari barapfuye vraiment bro let me tell you something ngoma mvuga ikintu kimwe mbega brother sometime we must to be international superstars uno musi wifotoranije n'ujya mu jama Stylozof ukacurungikira umuntu ari hanze ukavuga ati unifotoranije nande azobwira ko wifotoje hamwe n'umukomedie ntabwo wifotoranije hamwe n'umuririmbyi isura gusa yerekana comedy indirimbo ye ngo umwaka ndadirigiza n'urukato ngo umwaka ndadirigiza udirigiza ucaye kudirigiza cyose gwe uretse cyose kwa kudirigiza ni umwana yiruka ntabishoboye ntafisi aje ntafise ni yaje karadirigiza ahanye sinaje kina comedy turiko turagira bashaka ubereke kudirigiza icyo bisawa twese turabarubura dirigiza tura waje kurabijya ngo bayi no tumpagira Dubai Dubai urahazi, are you serious? Dubai uhashikanwa n'ibikorwa wakoze ntuhashikanwa n'abapromota nka sinkunda kubavuga bajya bamupostinze kandi bajya bamupostinze bariko baramaramaza Burundi bro amaramaza Burundi uno musi Burundi twambaye ibara yuko abakomedie dusige twitanga n'abaririmbyi turambaye ibara Burundi bwose reka tuvuye mupostinze nirabwa n'abanyamwaro gusaba abarundi bacu gusa irabwa n'igihugu n'isi yose rero uno musi mu Burundi bazi yuko abastari twebwe babaririmbyi bafise isura nkiza abakomedi rero uno musi Burundi turiko turayugumba nkuko abo hanze baratwitwengera ari naco gituma mvuga ati nta murundi afise ubwenge bukora neza yigeze aba umufana wa Stylozof ndaguha akarorero ndafise umupromota wanje yitwa promota Sinongana muvuge yavuze ati promota wa kapitali no yabivuze aravuga ko uterekeye Stylozof ndavuga ati wewe urafise ubwenge haraza famba aravuga ndavuga ati nawe urafise ubwenge hari n'abandi bavuze famba yavuze ko ziyari impano zipfa kandi n'abataye imitayi ngo bariko barashira kurya barihenze kuko nabo bazoyashikura mbe kwiragira amaze ko bavuga ngo arazi uramaze kumva umuntu ku radio yasabye indirimbo ya Stylozof ariko ugiye kuraba kuri YouTube indirimbo zimaze fresh kimwe navuga abarundi yani sisi warundi ni wa nafiki twebwe turakura inkore ku maso urashoboye nawe ko ndashoboye wadu umugongo tugasabwa ati nta kirimo why Stylozof ijwi najya afise ya hip hop kuko hariho nk'abajya ba makavira sinzi ko bazi ariko wowe ijwi urarushe ya hip hop jewe rya comedy ndarifise I am comedian ya hip hop na jewe bayifise ijwi nogiye kuri hip hop ni mu comedian kandi I am very talented right ko Stylozof atajwi afise ugerageje bijya aririmbye woshobora kubiririmba kuri hip hop ndafise umuntu wewe Stylozof ni ndarusha wundi hip hop okay bazonyishu wewe nawe ni ndarusha wundi hip hop brother numbaza ikibazo cy'umutego ngo nocishwe oya ishura jewe ndi mukomedi banze umunye uri kuyagana ko nzandi mukomedi ya comedian ujya nawe ariko yitira ko ari umuntu wa hip hop gatoya brother bakuzi wa TV ibivuze ngo umuntu ikintu ntagishoboye nuko wewe ubuzi ko nawe ugishoboye kumusomba je nawe nakubajije we na Stylozof ninde ashobora kurusha ubundi kuri hip hop okay brother kuko jewe sinkora hip hop ariko no musi for example today you have hip hop competition in East Africa community let me tell you something kibazo rero lindanda kwibazo lindira no musi turafise hip hop abantu baje bavuga ati dushaka kuja mu mahiganwa ya hip hop ugira urabona ko twe mutwara nka Tanzania kuduserukirana bayankikira ujya Stylozof kuri hip hop mu bantu batahana ico gikombe vrai mu bantu barunga nta n'umwamuzi ujya nashoboye nta Burundi bworungika Stylozof hanze kuduserukira warikara ngo kuri rapere ngo twara ba Fabulous Bifes ba Makavira tukabatwara mugabo ntajya tworungika hanze nka Tanzania ngo agwane n'abane wa Mitego bayankira bayangdi ba Rapcha ngo aje kugwana nabo ngo azatanye insinzi mu Burundi why not me ntogera natwe afise nta kwandika ashoboye urumva nanwe tworungika vraiment I am swear bro let me tell you something I am swear ntajya tworungika hanze I am swear ya Mungu nukuri kwimana nawe tworungika hanze tworungika Bifes I am swear bro chekeshe ndiko kanashavuye indimi zirabubujika muri jewe so urashobora so funny to understand me but it is reality je mvuze ndiko nashavuye indimi numva ziriko zirabubujika muri jewe rero nawe ndabwiza ukuri
abarundi turi n'ubwenge sasa na Stylozof tusero gikanze ko guserukira ngo atahana insinzi kubera iki ntajwe afise twofata tukarabasi na sugu makabi sugubi wewe natuzanira n'insinzi kuri hip cyane washavujwe nuko yimwesheje nkawe aca agaca gusumbya izina kwimwesha singorane nawe wavyimwesha ubishoboye kubisugura kubitangira insiguro wavyimwesha ushoboye kubitangira insiguro ariko ikosa giwe nuko yavyimwesheje kuva kiririmba ntarigera avuga icerekeye ubuhanza canke ubutama ica kabiri amafoto yiwe yose yama yifotoza ameze uku bro abaruti n'ubwenge nta mutama yigira yifotoza ameze uku yambaye n'ipantaro ya deshire n'ikirato yagize nkuko umutama rero bajya bose baza kuvanga n'umufana abafana biwe nta industry bazi n'abanyamwaro ni babanyamwaro babandi nyene bamwe bapfa kubona ikintu ngo turagiye nta kirimo no kuvuga ku ruhande rwo bavuga yuko ijya style yo kwimesha kujya igaragaza nk'umutama yoje muri comedy inyo kubera iki comedy yari hano nimana kutubura ama costume nkubona yenge gutora televiziyo ku mufundi nambaye neza vraiment forosho ndi neza nibwo agahuzu gahisha vyinshi yoje muri comedy akimesha kujya akambara style y'intuze y'ubutama gakina ibintu vyerekeye ubutama je no mushigikiye kandi no mushigikiye frame mugako yimwejeje ubuhanza akacaca kuririmba ntanaririmba nicerekeye ubutama uravyo ririmvye basi yo yimwejeje kujya akaca ririmba indirimbo zerekeye abatama ivyakera ivyubu no mushigikiye no naho yihendeye yaririmvye ibintu vyerekeye iki abasore n'amafoto yifotoza nk'abasore ikinatayeko rero bicabira namunanira no kuririmba sasa ni kihe kintu usaba Stylozof ba ico no saba nuko no muhapore kwanza indirimbo zibiri zose ameze kuririmba zasohotse ari uburobe yego barabipfuza benshi ku mbuga ngurukana ubumenyi ba commentinga indirimbo n'uburobe abandi nta kirimwo icamwe ndamuhepore icakabiri naco namunda mubwire bajya abantu baramuhenda kuko je ndiko ndabaka yaga clip kiwe kambere yarafise indoto yo gukora comedy igihe akeza aramutoye yarafise yambaye kiya kintu cari mikashi yarafise indoto yo kuba comedy baca baramuhenda ririmba aca naririmba none musari kararirimba ni naco gituma ubona baba bamuhagaze hejuru kiruku nta vyazi icambere wabonye rero nawe nico gituma ndikara kwita swata iki yaco naguma nenda kubwiza ukuri brother rujya rubuga sigwiwe turi mu Burundi turabizi rujya rubuga ni umuntu ashatse kwidogeza suko wanje right ni umuntu ashatse kwidogeza page yiwe amuha page gusa followers nko guhera nko ku bantu nk'ibihumbi 10 rero arayimuha atangura gupostinga kubijya bintu vyiwe ari naco gitubona ariko aragera mu masezeka ati kubera iki Stylozof nta mateka yakoze yotuma kurikiranwa n'abantu kujya ahubwo n'urubuga rw'abandi bantu turi mu Burundi turabizi none abantu bavukinga ariko wowe uramuvuga ariko we ntakuvuga aha yarantutse kwanza ryari na mbere ntukumvise yuko ari imfuvyi nari napanze ko nzaja kumuburanya kugitutsi yantutse yagututse go yambwiye ati ujya muhungu nta bwenge afise kaca ndaba ujyana umwana kuri jewe duhereye ku mashure duhereye kuri entertainment tukagira no ku bujanja bwo mu gisagara entertainment kandi agusumbya ababone kuri YouTube no kuri Facebook sababone biwe sinakwiye kuri babone umuntu ahabwa page getse kuri dika ica kabiri TV online irikira mu posting ijya niyo nitumira kugira ni sawa no kuja kurasa muri morogo kacushima ngo yisha abantu kandi bari barapfuye ijya TV bijya byose akora ni ku nyungu ya TV irikira mu postinga siri nyungu yiwereka cyane ubwo nafise abantu igihumbi bankurikirana nuko ari biwanje orokina Stylozof muramaze kuyaga basi ya turayamuraga okay keshi ndakunze waza bro waranyuze style ngo nubuhanza navukanye niko yakubwiye yego yakubwiye ngo nubuhanza yavukanye ku rubuga ngurukana mu ryari yarantutse ndapanikinga ko ndavuga ati arashobora kunuka jewe ndamukurira ndamusumba n'imyaka nkamusumba no gutangura style antuke ngomba nje kumuburanya nyine napanze nyine ko ngomba ngenda cyambo naka interview karena ngo ni imfuvyi ngo urumva urazi nubwo baba uriko urakora entertainment ariho kaya katima kintuze ya kubuntu gati wewe buranye imfuvyi wa mukazoja mu ijuru ryanda cyanda biheba so ijya style si yaguyiwe ni style yiwanje kandi si wanje gusa nundi muntu yoshobora kuyimwesha mugaba yifitiye insiguro wabonye wowe uvuga rero ngo nta muntu kwimesha kugira ngo ari umuririmbyi atari ibintu by'abatama yo bari musatsi cyane bari musuma erekana je ibintu ndavyimwesheje ntariko ndakina ibintu by'abatama no bandi musuma cyane no bandi musatsi sasa iyo ugiye kuresha bigenda gute okay kwanza urafise umusheri none bro singoma tumena mabanga kubera hajya abademu bariko bararoga abantu bibaza ati kubera ufise bo ushaka kwigira nk'umutama
hari abademu ngo batokwemera okay ntibonyemera haje igihe nsanze ndiko ndagura iki amacungwa wari kadandaza yari umukobwa sivyo ivyo twoba twayazi wabimenye kubera ikiyemeye tugatera inkuru tukayaga n'ivyungwa kambere umva rero uvuga abana baragukunda rero abana barankunda nagenda bakowe kino suru yibona gute abademu rero barakwemera sana okay tureke n'abademu n'amahera kandi aranyemera ko ndayaronka ya ndabaye ngaha anya je nkunze kuba ngaha ibubanza ariko lazima mfunje naje kubino sasa sishaka induru zo mu gisagara jewe ndakubaza gatoya iyo kofe yawe uko kuntu wimwesha ntibikubangamira muri society okay kwanza mu mamanza yugiye nk'ahantu ahantu hari abategetsi asante jewe ngiye ahantu hari abategetsi nkakoro nko mu biro jewe ari ukuntu nambara kwanza ariko mu biro ntabwo kindi mukizwa kwanza wo bimenye kindi mukizwa no mwishengero ndambara nyine agakofero kanje kari neza ariko mu rusengero nta muntu yemerewe kwambara reka renda bikubwiye ndambara costume neza n'agakofero kanje nkagenda muje namaje ngo kwambara ingofero mwishengero bwati yoyote mu mutwe ndafise pass minganuko nkuye nibwo mubwoca busesika ngo ko Imana ishimwe ngo n'ubundi yaragora hatswe mugoje je mbanzi ikintu ciki ciwanje hama mu biro hari ibiro ugenda wako inkofero ariko rero inkofero zitakugwa nk'akarori inkofero y'abisilamu cenge nakwise ku inkofero y'abisilamu no kwa president ndinjira ndayambaye mugabo je mbanzi ico nanyegeje kandi cyaka naco no ku Mana si caha kuko je nakuye umushatsi ngaha nawe witindishije ngaha nyamba ari mu minota cyo kimwe kuko arakuye ku mushatsi naje ndagukurako icerekeye ku Mana naco je ndabikora nko gukina simbi seriye naco gituma ahantu nariko ndakina sanga nyambere agakofero kiretse nkaha nyine bamenyereye none igere kunyene nkuko ansanze ngaha rero turiko turaraba kuvyimana navyo umukobwa nteruko kwambara ipantaro muri Bibiliya ariko kazi nk'akaro nk'umusoda cyangwa umupolisi ni ngombwa yambara ipantaro ari umukobwa n'Imana yavuga ati ujye umuntu ari ku kazi reka yambara ipantaro naho navuze ati nta mukobwa azokwambara ipantaro rero naje nimwisheje uku ndi ku kazi n'Imana irabizi kandi nubaha Imana ku munsi ndasenga kandi neza vraiment no mwijuru duhuriyeyo ntuzozana akaguma kuza yaguma n'Imana izokura izobiri kuratira akaguma mwijuru rero ushimire cyane bro merci d'avance namwebwe hanyuma rero nagomba ndabashimire kuba mwaje Bamwirukanye TV irakurikiranwa n'abantu benshi cyane kandi nifuza cyane kubabona none nabamuraje kuri mubaho muri hose kuva ari mu gisagara ca Bujumbura no gushika ngaha mu ntara yabo banza respect for you kabisa merci beaucoup Stylozof Bamwirukanye TV reka tumushimire cyane by the way byadutwaye umwanya munini kugira tumutore no mujama kuko navuga ko hari abantu benshi baguma babaza ati ambega Wera Stylozof ninde yivye wuri ko idoga ngo Stylozof yaramwivye bimeze gute niyo natembuga ati ajengereza kumurondera kugira ngo tumenye mbega vyo kuri vyageze gute ndibaza wavyiyumviye yavuze byinshi reka dukuseneze yuko wari kurumva mone Miss Radio ose wa promoter bose mugigo atapapa na mwana kugira abe umwana habanza kuba papa by the way haraguye n'imvura we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao wagwan my people